nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri iryo minsi Yesu yabariye ishengero ry'Abayahudi ati, b'abantu ba none nobagereranya nande? Basa nande? Basa n'abantu bicaye ku nama bagahamagarana bakabwirana bati, twabavugirije umwironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwarira. Raba Yohani Batista yaje atamukate arya, atamuvinyu anywa, none muvuga muti ari mw'ishitani. Umwana w'umuntu we yaje arya anywa, none muvuga muti nturyiwa cane, n'umunywi w'imvinyu, n'umukunzi w'abatoza kori n'abanyabicumuro. Ariko ubwitonzi bwerekanywe n'abana babwo bose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana mu gisoma ca mbere amajambo y'Imana azananye muri ibaruwa rya mbere y'umutumwa Paulo yandikiye Timote. Ibaruwa twabonye yuko ari ibaruwa ryaho amutumirira cane kumenya ingene aringaniza umuryango w'Abakristo, akawutunganya neza, kuko umuryango w'Abakristo ni umuryango ugendera kubashaga mutima mweranda. Niko mutima aguma arema bishasha, akaturemamo ukwiyumvamo rwose kandi neza ikintu gishasha gikenewe, ariko ugashima neza ko cazananye muri mutima igihe gisokoroka kikaringanizwa neza, kuko atari mutima w'akajagari, ahubwo ari mutima w'ikintu cubatse neza kiringanijwe neza. Nico gituma hari ikintu tubona kenshi tudashoka dukunda kwitira mutima, ariko vy'ukuri kiva kuri mutima. Ico cifuzo cyo kubona ibintu birimo indinganizo nziza, bisiguwe neza, bishinguwe neza, bibitswe neza, birimo isuku, birimo elegance, birimo ubwiza. Ukumva n'ingene n'umuntu muri we ashobora kuba aringanije neza, kuko muri we wumva ko atari umuntu umenga arasabagiye, ari mw'ico twita unité intérieure. Niko vyose hari igihe bidaca bishoka byipanga neza muri we, ariko ukumva ko ari iyo nyota, ari ico aguma arondera. Murabona n'ingene mu buzima bwacu natubwe hano kusamirizi, uguma usanga umenga umwanya wose tuguma turwana, turiko turaringaniza, turiko turegeranya, turiko turatomora, turiko turaserura, turiko turagomba gushiramo umuco, turiko dufatiye kuri ibi canke biriya, dufatiye ku mategeko y'igihugu, dufatiye kuri umuryango wa Radio Maria bigenda, dufatiye ku bihindagurika, dufatiye ku vyoba vyiza bigahesha ijunja ryiza icubahiro cyo koko Imana. None bitutimenyereza kuba mu bintu vyiza, ngo twitwararike kuba mu bintu bitunganije neza, n'ijuru hazo kunyuzura. Hari ubwiza butangaje rwose. Niba twari akajagari nzo kwinjirayo, hari umuntu tugeze guhura ibi byawe birimo, ninjiye mu cumba ciwe, ibi bintu byawe biri mu kajagari ngaho cyane, nyumva ko bitakumerera neza. Cyarambwira ati, gupati wasinaga umupati ari umufarati, uburyo akajagari ni kari mu bintu, kari mu muntu, kari muri twebwe. Ati mbwira muri witoma akajagari, umbwira icyo ushaka cyose ndakiguhunya, kuko muri akajagari byose ndaza aho biri. Usanga ishati imwe imanitse hariya, igitabo kimwe gipfutse ku buriri, ishesheti riri hariya rimwe, irindi riri hariya, ukabona akajagari karishe kwicaramo. Iyo ni Paulo asaba ko umuryango w'abana b'Imana uringanizwa. Birasaba yuko byumvisha ko ubuzima bwacu bwose nk'abana b'uyu muryango twitwararika kuburinganiza, bugasokoroka mu bwiza bw'Imana.
ni ikintu dutegerezwa kwamana muri twebwe, kutigera wemera akajagari, kutigera wemera usaza hataragira. Hari uzubona nk'umusore cyangwa umwigeme hakirimo ukabona bifata ukuntu ari neglige ikibazo tugora uremera ko uri kumwe n'umutima w'Imana. Murumva yuko Paulo mbere aca twumvisha rero igituma umuryango w'abana b'Imana uhambaye, ko atari uwo gufata minenegwe. Kuwukorera niko gukorera Kristo. Gukora ubutumwa muri Radio Maria ni paruwasi ni ugukorera umuryango w'Imana. Biratangaje gose umenga Paulo yarubahuka gose, mugabo siyo yavyubahukana umutima yaremumvisha. Ingene abo bakristo ba mbere bana abantu b'inkewa gose, kandi umenga batakaye mu kiyaga c'igipagani cinshi kibicishije gose. Nimwaza ngo nuko mubona ngaha iwacu twemera abakristo dushika hafi 80% sinzi, bakara abantu gusa, mugabo umutima akarumvisha ireme akanovera n'ubukomezi bw'uko bonyene ari umuryango w'Imana, ari umuryango w'Imana, kandi ko bafise mission iryoshe ikomeye yo kuba umwambiro koko w'Imana mu buzima bw'abantu. Barakagira ati rero uwo muryango urakomeye kuko ushingiye kw'ibanga ry'Imana. Ngira ngo mwumvise ahazanana ryaje ngo tuvuga ngo ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Paulo yabivuze agira ati, yagize ati mpako nanone ngo n'ivy'ukuri ibanga ry'urukundo rw'Imana n'agatangaza. Abenshi rero harabagiye barafata nabi iri jambo cyo twita lo mystère, baca batangura kubona amabanga, ibinyegezwa, niko tubishira mu Kirundi, niyo mvugo dufise. Mugabo uburyo ugiye kuraba ico iryo jambo rivuga mu Kilatini mysterion, ni ikintu nogira nti kirimo niko ikintu umenga hari n'ibanga ridusiga riturengeye, ariko si riturengera ridusizaho, ni riturengeye ridutwaye, ririmo ubutunzi bw'ubuzima n'ubuhigwe umuntu adashobora kwisigurira ngo aheze, ririmo ubutunzi umuntu adashobora kubamwo ngo aheze. Icyo gituma mwumva Paulo kugira ngo asigure iryo banga ntagenda mu mvugo ndoramana inyanyuye, aca agira akagira ati iryo banga ntimurondere ibindi byose bihanitse, ni Kristo. Agaca amwerekana muri rya banga ryiwe ry'ingene muri we ari n'igitangaza. Mugira igitangaza rero gikomeye, igitangaza cyaho umuntu dushobora kubona uku arimo akabira k'Imana n'akabira k'umuntu. Igihe cyose natwe mu muntu turi tunyuranye neza n'Imana, ducika igitangaza cy'Imana. Muribuka igihe kimwe Yesu ariko aramusaba ngo akore ibitangaro, agaca ababwira ati mwebwe muguma mudadarariye aho muri mudashaka guhinduka ngo mwemere umwana w'umuntu n'ijambo yabazaniye, ati hariho abantu bahindutse bazobabera urubanza ikibagiriza. Agaca atangura kuvuga Yonasi n'Abanyaniniva, barihanye, ntibagombye guhanika kwibaza ibintu birebire. Ati wa mwamikazi yava mu manuko akaza kuraba ubwenge n'ubwitonzi bwa Salomoni, yaraje arahura n'Imana y'ukuri. Abo rero ngo bazobabera icagiriki. Abantu bose tubona bagerageza kugendera mu nzira y'umukama, bakama bariko barahinduka uko kose begereye ico gitangaza, begereye amabanga y'Imana, begereye ayo masakramentu ari n'ibanga Kristo. Abo baratubera ivyagirije, baratubera ivyagirije igihe cyose tutakira neza iryo banga rya Kristo ngo tumukurikire, tumukorere muri ekleziya yiwe. Dukurikira Kristo tukamukorera muri ekleziya. Kandi yavuze yuko ekleziya atari agaciro,
akagira ati eklezia irahambaye rwose kuko aha ntaco yitaba mu mubiri wa Kristo. Ni Kristo abandanya mu buryo buboneka bwa hano ku isi. Ntimuce mutangura kubona musenyeri, abepiskopi bandi, abapatiri n'ababikira eklezia ngiyi hariya. Hoya, iyo shushanyo yarahenze abantu benshi kandi n'ubu iracahenda abantu benshi. Ni umukristo muga akabona umenga eklezia iba ari iy'abamwami imbere, ntabone yuko nawe ari eklezia. Pawulo akagira ati ngo ivyo ndabikwandikiye nizigiye ko nzozi iwawe vuba, ariko niraba ntitevye ndabikwandikiye ngo umenye ingene utegerezwa kwigenza mu ngoro y'Imana ariyo eklezia y'Imana. Eklezia y'Imana nzima, inkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Inkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Inkingi n'ishimikiro ry'uko kuri kwibanga ry'Imana Kristo mu buzima bwacu. So kuri nka kumwe kwa kimwe guteranya kimwe bingana bibiri, kumwe kwa biology canke kwa physique. Oya, nukuri kwingene Imana yiserwa mu buzima bw'abantu, kwingene abantu binjira mu buzima bw'Imana bakanywana n'Imana bagacika ikindi gitangaza ngo rubona buzima. Bene uko kuri tukwakira kumwe n'eklezia, nukuri kuturembeye ku buryo atamuntu ashobora kukwihariza ngo akwihagire ari umuntu nk'ukwiwe. Arakuba nk'ukwiwe mugabo ntashobora kukwiyitirira wenye n'ukwe nk'ukumenga nuko afise mu kiganza ciwe. Nukuri kuba kose igihe gusangiwe nk'umuryango. Ahantu ndiko ndazirikana nicaye ndaraba ingene isi y'uyu munsi, ubuzima bw'uyu munsi busa n'udutwara buke buke kuri yuko kuri. Uko kuri kwaho dutegerezwa kumva ko nta ushobora gushikira neza uko kuri kuzuye atemeye kujana n'abandi, kuba mu bucuti bwiza n'abandi muri Kristo. La communauté, la communion, l'unité. Ivyo bintu Pawulo yarabigwaniye igihe n'ikindi, kuko wamusanga umenga umuntu n'isatu twanje agomba gushira cyane imbere le domaine individuel trop privé, ushikaho asanga wenyene mu kugomba guprivatiza vyose. Il s'est phagocyté, il s'est diminué, ari kwegera kakigabanya, hakwagura amafrontiere y'icari ku muryango ku bandi, agacika umuhezagiro, akaronka ubutunzi bw'umuhezagiro w'umuryango wose, akica, akisektariza, akigira akantu gato Imana yagomba kumugira igitangaza kinini mu bandi benshi. Ivyo bintu tubimenye. Umuntu wese yugurira urukundo ku bandi kandi mu buryo bwo kunywana neza n'abandi, arondera ko Kristo atoka neza mu bandi no mu buzima bwiwe, aba ariko arinjira mu ibanga rya Kristo. Mu nkuru nziza turumvise Yesu agaruka avuga amajambo yerekeza cyane cyane kuri aba bakuru b'idini, harimo abahinga b'amategeko bitare Dr. Barawa, abascribe n'abo bafarisayo. Akagira ati mwebwe sinzi ingene mumeze, mwarabereye Imana bantamufatwa, mwarabereye Imana nk'abana bahiye mu kwaha. Imana ntakwitagerageje kubereka urukundo rwayo, yarabigaragaje mu musuku wayo, umuhanuzi wayo Yohani Batista. Asa ari umuntu akaze kandi byose agomba kubigira nongera mu bintu biciriritse, ariko yuzuye ubwiza bw'Imana. Ntimwashoboye kumvigera Imana ibagendeye gutyo. Mu muntu yisonzesha, afise rigre idasanzwe y'umuntu ascetique, atungwa na bike, ariko akaba ari mu butunzi bwinshi bw'Imana. Ntimwashoboye kuvyumva. Imana irahindura, iranzana nanje nkunda aho abantu bateramiye no kwa Gerard tukajana
cyangwa aho kwa bene kwande aho ari kwande murabona abakozi n'abafasha ubutumwa barakunda kwa Jacques ngabo batinya ku nonzi kuko basaba menshi ashobora kujamo hajya aza mu miryango iwanyu mugasangira mucabura mwagiriza muti akunda icopo akunda utuyoga ngo ni umukunzi w'abanyakabi yeza akiyitirira kuba ari umukunzi w'abanyabicumuro aza ari umuntu yorosha abegera kugira ngo abadugane ku Mana mucamubwira muti n'umuntu w'umuryi n'umuntu yivemberera ngaha akundira aha akunda gusamangwa nakunda kwiryohera none mushaka Imana ibagire gute ariko ubwitonzi bwose bwerekana n'abana babo Yesu akerekana ati twese ku Mana ntidushobora gusa Imana mbere ikadushiramo ubudasa bwinshi bugabo irimo kugira ngo umwe wese ashobore kumva ko ashobora kubona inzira imworoheye y'ingene yogendera urukundo rw'Imana hari wamusanga umenga barabangukirwa kandi bakaba ikimenyetso cyiza mu bandi bakundana ibisanisho bose kandi bakisonzesha ashobora kubwira ati ashobora kwisonzesha indwi yose atunzwe n'amazi n'umukate gusa ukazosanga yarabaye nk'agasanamu sigaye tugufa gusa ukaba uzi urukundo rw'Imana agafiriti haje umuyaga mwinshi yogarukira kuri dosari atikoreye amabuye gasanga yuzuye urukundo rw'Imana muri ko murayaga wamwumva ukumva ko umutima wiwe urimo ikintu iyo muyaza ukumva umengo wavuye wuzuye n'abandi cisha mu babari bw'ibintu bigoye n'abandi rero igaragaza mu rukundo rwayo ari abantu ubona boroshe babangutse bagira amaraso meza ku bandi cyane cyane ku bantu bose banyotewe mu kuri Imana abana bagacagira batawaya ko atavuga iyo zari zitatu nka jewe s'umwana w'umuvyeyi wa Vrede avuga akabwa kabakisha pole ushobora gusanga ari babigira ndetse imbere y'umuvyeyi gusuma kuko ngo Imana iraba ubwitonzi bw'umutima turahiriwe ko dufise Imana imeze gutyo ahandi ho hari ibintu tutopfa mugabo Imana ikumva umutima mwiza uri mu bwitonzi bwayo nitwitwararike rero ubwa mbere kwama tugomba gutokesha gusaba ukwi na bukwi na naka gerageza wumvirize muri we nawe la différence la richesse y'ikindi kintu umutima ashaka kugira gisa nawe nivyo ubundi urashobora kumurabira ko kugira ngo aguhe motivation mugabo urategerezwa kubaka igishasha gisa nawe kuko ufise izina ryawe ngo n'amahasa ntasa ijana ku ijana hari usanga afise akadoma kukirabura ubundi ugasanga nakafise hari abantu bara amahasa kugira ngo nabatore hari naye narafatiye uyu usanze ameze gutya naka n'abantu twiganye directeur d'internat yafata umwe mu makosa agacagira turihenze tiwe nagufasha tibwo ni wabonye naka mugabo bakaba bamaze no kubivuga yafata ubundi ati riga wihenze wafashe none nafashe ine kugira bafate neza agaca bahamagarira icyayi agaca bakanasukamo kandi batari bavuganye agaca mucakira n'amahasa ntasa ijana ku ijana kwama twumva yuko igihambaye n'ubwo bwitonzi gusaba umukama uwo mutima ushobora kumwakira kandi ukamusebura mu bandi udahugunga utanarondera bukwi na bukwi gusa n'abandi ahubwo urondera gusa n'Imana ugacika igitangaza umugisha n'umuhezagiro mu bandi umuryango w'Imana ukaryoha amen.